Turabaramukije bakunzi ba Windows TV ya televiziyo yanyu ya chaîne yanyu YouTube ibafasha canke dufugera dufashanya ku bijanye no kumenya no kwiga ibijanye na technologie informatique canke se ikoranabuhanga. Uno munsi rero turamutse dufite icigwa kivuga ngo mbega ni gute ushaka kwigurira email, mbega ni gute ushaka kwigura wa mwirondoro wawe uzogufasha gukora ku mbuga izo arizo zose nubwo hataba ku mbuga mbese gukora kuri internet muri rusange. Ico ndagusaba ngusaba ngo ugire subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo ntucikwe ni video nimwe. Ndagusavye rero ngo ubane nacu dukurikirane intambwe ku yindi kugira ngo nawe ejo canke hirya y'ejo ushobore kuvyigurira atangorane nimwe. Urahawe ikaze rero hano kuri Windows TV kaze. Hello guys, ubu rero tugomba turabira hamwe ukuntu twugurura adresse email dushobora kuzokoresha ku makonti atandukanye kaba kuri Facebook, kuri Instagram, kuri TikTok, kuri YouTube n'ahandi hose hatandukanye ariyo konti Gmail. Okay, nakuvuga ngo turagenda tukaduga ino muri telefone muri recherche nzi ko abona ngaha muri recherche ya telefone yacu tuduge ngaha turondere application yitwa paramètres. Okay, paramètres ngiyi yaje sinzi ko muyibona, ngiyi yaje nayiyi tumaze kuyibona duca tuyifyondamo. No kuvuga tuyifyonzemo rero duca tumanuka tukagenda tukamanuka kugeza ahantu handitse konti ngaha ahantu handitse konti. Nuvuga haba hari amadresse atandukanye, ama email, amakonti atandukanye za Facebook, za WhatsApp, amakonti yose wagiye urakeya uyasanga ngaha nyene. So tumaze kuyabonamo rero duca dufyonda kwiri jambo handitse konti canke account ivana na telefone ururimi ivana n'ururimi telefone yawe ibirimwo. No kuvuga rero ngaha urabona mu konti Facebook bongizi hariho za Google. No kuvuga izi mubona nama email nagiye ndakeya ariko utarakera nimwe naza ko atayishobora gusangayo. Okay, tugaca tumanuka rero tugaca tuza ngira za WhatsApp zahande duce tuza ahantu handitse ajouter un compte. No kuvuga ngo twongeremo konti Google kugira ngo turonke iki email. No kuvuga umamaze create konti Google kugira ushobore kuronka adresse email. Okay, duce dufyonda handitse ngo ajouter un compte canke ngo add account bivanye n'ururimi telefone yawe ibirimo byose. Yo ngaha turafyonze duca tugomba twonguremwo konti iyi baca bakubaza niyi ni Phoenix, ni ya CapCut, ni WhatsApp, ariko tugomba kongeramwo konti Google kugira ngo turonke, kuko turiko turondera email duca twongeramwo twandika konti Google. Ngira murabona munsi yahanditse Facebook, murabona Google niyo duca tugenda tugaklikako. Uyifyonzeko no kuvuga ishikujana kuja kuverifya information. No kuvuga ngo kugira turonke email bisaba no kuvuga ama information tugenda gushiramwo. Okay, mwico gihe kubera ko ariyo tugomba dukoresha duca tuza handitse créer un compte. Ntabwo tuja ngaha hejuru kuko hejuru ngo adresse email canke adresse email ku telefone ni mu gihe ubusanzwe uyifise, ariko twebwe turiko tugirane dushaka kuyicreya, turiko ducreya ya konti Google kugira ngo turonke email. Duca tuja ngaha kuri créer rero canke create account.
twasonze baca bakubaza pour mon usage personnel, pour le travail ou mon entreprise, soit ko ari email yiwawe ubwawe canke ko ari ya entreprise canke ishirahamwe canke koperative bivanye n'intumbero uriko urayigirirako, ariko twebwe turiko turondera gucrea email yiwanje canke email yiwawe, duca rero handitse pour mon usage personnel, ariho ngaha. Tumaze kuhashika tugaca tuhakirika, okay. Dukiritseho baca bakubaza izina, haca haza ikibanza winjizamwo amazina yiwawe, urahera kuri prénom par exemple twandike reka twandike Butoyi, twandikemwo izina ryoba ryoroshe, reka twandikemo Pascal, okay. Kuri no ushobora kubishiramo canke ntuyishiremwo, ni nkuko wokwandika Butoyi Pascal ukaryandikira rimwe harya hejuru, ariko reka twandike Butoyi, okay. Aha tubihejeje duca tuza gufyonda kuri suivant, ariho ngaha canke next bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo, baca bakubaza ushiremwo itariki y'amavuko, ushiremwo ngibi baca bakubaza ushiremwo itariki y'amavuko, barakubaza barakubaza ushiremwo umunsi w'amavuko, barakubaza ukwezi, barakubaza n'umwaka. Ibi nivyo rero tugiye kugira kuzuzamwo, bakakubaza na sexe, ko ari uri umugore canke uri umukobwa canke se uri umuhungu, okay. Reka duhere kuri uwo munsi, reka twandikemwo dufate ko Pascal yavutse itariki imwe ukwezi kwa mbere. Aha rero nakwitondera kuko hakurikira ku mwaka ngaha, yes, ku mwaka ngaha bisaba kushiramwo umwaka uza guhura n'imiburiburi guhera ku myaka 18 kuduga. No kuvuga bisigura ngo umuntu ariko arakrea konte ategereza kuba afise imyaka 18 irenga. Kubwo rero reka twe duce dushiraho dufate 2,000, yes, dufate ko yavutse mu 2,000, urumva ko aba kwije imyaka 25, okay. Duce tuja hakurikira haja canke se twemeze ko ari umukobwa canke se ari umuhungu, okay. Duce tumanuka, bakubajije umukobwa canke umugore, homme umugabo, no préciser ko atagira ko ari kiburira canke iyoberane. Reka rero tuce tumanuka kuri homme canke uri umukobwa, wandike kikajya hambere handitse kuri femme, duce tugira suivant, duce kuvuga duce tubandanije, baca baguhitishamwo rero ushaka konte yitwa gute. Twahize amazina y'iwacu, none iyo konte yitwa gute. Reka duce dufata ko iyo email yacu iza kuba yitwa Pascal Butoyi, Pascal Butoyi, kuvuga hacabandanya iyi @gmail.com ibandanya iri jambo, no kuvuga ni nka identification yidentifya iyo konti yariyo, ko ari Gmail, no kuvuga ko ari konti ya Google, okay. Kuba tubihejeje twanditse ko Pascal Butoyi, no kuvuga mu gihe tuza gusanga iri zina
ata email n'imwe kw'isi bisesha, kuko email bisaba yuko iba yisa kw'isi nzima, tukaza gusanga ata email n'imwe bisesha, iyi email yacu iza kuba yemewe. Ariko mu gihe tuza gusanga hariho uwundi muntu yitiranwa uko nyene afise konte email yo muri Google yitwa uko nyene, yitwa Pascal Butoyi, ntibayemera, baca baduha amahitamo kugira ngo duhitemwo iyo ni ukuvuga iyinyuranye n'iyo yindi tuza tugize, kuko iyo bamaze kuyitora. Reka tumanuke ngaha hepfo rero tubandanye n'aha hepfo hahandi handitse suivant, ngaha tubandanye ngaha muri suivant kugira ngo tubandanye. Twabandanije, mwabonye ibyo baciye bandika, ngibi ngaha hejuru ngo son nom d'utilisateur est déjà utilisé et c'est un autre nom. Bimwe niko ndavuga, ni ukuvuga ngo hari undi yituko afise email yituko, ni ukuvuga ntibashaka kuguha email yitiranwa n'uwo wundi, kuko email itegerezwa kuba yisa. Baciye badusaba rero batwereka disponibility canke se amazina ca email zoshoboka zitiranwa n'iryo zina bataratora. Ngaha hejuru murabona ko twari twanditse ngo Pascal Butoyi @gmail.com, mugabo aha naho baduhitishijemwo, ngaho amazina baduhitishijemwo kugira duhitemo email duhitamwo muri izi zitatu ngizi zo baduhitishijemwo. Iya mbere yanditseko Butoyi P888, iya kabiri Butoyi 380, iya gatatu ni Butoyi Pascal 569. Ni ukuvuga duce durondera iyo tugirana, iyo duhitamwo niyo ishobora kuba email adresse y'email ishobora kwemerwa na Google, kumvo z'uko iyo ya mbere dusanze barazitoye. Ni ukuvuga izi ngo nizo zisigaye, ayandi mazina yose barayatwaye. Ico dukora ni iki? Reka duhitemwo iyo ya mbere tugire Butoyi P888, canke reka duhitemo iya nyuma Butoyi Pascal 569. Reka duhitemo iyi iya nyuma, iyi iba ariyo iba adresse email yacu. Mu kuyihitamwo ni ukuvuga urayifyondamwo, umaze kuyifyondamwo urabona ko ikiduga hamwe hejuru igashiza gusubirira rya zina imwe y'iwacu twe twari twashatse bakayanga. Ni ukuvuga email yacu yemewe na Google, ata wundi muntu n'umwe isesha idasa n'iyindi y'umuntu n'umwe, niyi turose Butoyi Pascal Butoyi Pascal 569. Ni ukuvuga ngo iyo iremewe na Google kwishobora kuba email. Ubwo duhejeje duca tuja hahandi hamwe kuri nde, hamwe kuri suivant, duca tuja hehe? Hamwe kuri suivant ngaha, tugaca tubandanya rero. Ni ukuvuga baca bakubaza mot de passe sécurisé, créer un mot de passe sécurisé avec des lettres, des chiffres et des symboles. Aha ni ukuvuga rero email ntikwemerera yuko ukoresha ibiharuro bisa canke indome zisa, no, igusaba ukoreshe mot de passe, nuvuga nka code iri sécurisé, ni ukuvuga ikingiye, igizwe n'indome, igizwe n'ibiharuro, ikagira n'ubumenyetso. Akarorero reka duce tugira nk'akarorero, twandike Butoyi, kandi kuri ico nibagiye gato, kuri email kirazira kikaziririzwa ko ushiramo espace canke bitandukanya, canke ngo utanguze urudome rukuru, ivyo kirazira kikaziririzwa. Ariko par contre kuri mot de passe
bisabwa ko utanguza urudome rukuru ukabandanya n'ibindi wisunze iyo baguhaye indome, ibiharuro n'ubumenyetso. Reka twe duce tubwira tuti twandike butoyi, urabona ko twatanguje urudome rukuru butoyi, duce dushiramwo ubwo bumenyetso rero batubwira ni ubwo bumenyetso, reka duce dushiramo arobase, hanyuma muri bya biharuro dushireyo 0 par exemple. Ni ukuvuga iyi niyo mode pass y'irya email turiko turugura butoyi @0. Duce dusonda kuri suivant ngaha, nkuko twamye tubigenza. Twagiye kuri suivant, baciye batubwira ngo veuillez choisir le mot de passe plus sûr et essayer un mélange de lettres, de chiffres et de symboles. Ni ukuvuga ngo iri bayase kumvo ziki un mot de passe plus sûr, iri sûr ushobora gukoresha, ni ukuvuga kuko bagusaba yuko iba n'imiburiburi irenza indome 8. Reka dusubiremo duce twandika butoyi, turyandike ryose Pascal, umugarada yuko batanguje urudome rukuru s'il vous plaît, butoyi Pascal @0. Twagiye suivant, ngira murabona ko baciye bayemera kumvo ziki twongereje tukaja kurenza za ndome za caractère 8 badusaba kugira ngo ishobore kuba créé. Ni ukuvuga ngo examinez les informations de votre compte, ya konte yacu adresse email, ni ukuvuga konte Google irahejeje kuba créé. Sauvegarder mot de passe Google, baca bakubaza iyo mot de passe bayibishe kuri Google, duce tugira iki enregistrer. Tuhejeje enregistrer, tubandanye suivant. Ni ukuvuga ngo aha ni ukuvuga amategeko bagenda kubaza, ni ukuvuga ibyo uko wemeye amakondisiyo. Hari amakondisiyo menshi biba biriko birasaba, ni nka kontra. Tuguma tubandanya, twe duca tuja hehe, aha handitse ngo accept, duce accept, ni ukuvuga ndemeje. Tukaca turindira, aha murabona ko biriko birabagirane, iraba créé. Wow, ya email yacu yahejeje kugirane, yahejeje kuba créé. Ni ukuvuga ngiyi aho duca tuyibona muri rwa rutonde rwa za email twari dusanzwe dufise. Ngiyi yamaze kujamwo, murayibona butoyi Pascal 569@gmail.com. Ni ukuvuga urugendo rwo gukira email rukaba rurangiye. Usigaye kumenya mbe ndayikoresha kuri Facebook, ndayikoresha kuri YouTube, ndayikoresha kuri Instagram, ndayikoresha kuri ku rubuga urwo arirwo ruhe, kuri site yihe, ibintu nk'ivyo. Yes. Muri bwa bumwe rero tugusabye ngo ugire subscribe kugira ngo ubandanye uri kumwe nacu iminsi yose muri kurakurikirana Windows TV. Bye bye, murakoze.